Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe hani Washington DC muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe giye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse Diane, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abamenyesha makuru babiri b'ubwene gihugu bwa Espagne hamwe n'umwe wo muri Irlande barishwe mu buraruko bwa Burkina Faso n'abajihadiste ku munsi wa mbere. Abajejwe umutekano bavuze ko abo bamenyesha makuru bari kumwe n'abakizura ikibira ciratiro c'ahitwa Arli igihe baterwa n'abagabo bitwaje inkoho. Leta ya Espagne yavuze ko amazina y'abo bamenyesha makuru ari David Berian hamwe na Roberto Fraire. Leta ya Irlande yo yavuze ko yamenyeshejwe ivyabaye kandi ko iriko irakorana n'inshuti zayo mu makungu, ariko ntiyatanze umwidondoro w'umumenyesha makuru wayo yishwe. Umusirikare umwe wa Burkina Faso nawe nyene yaraburiwe irengero. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ejo ku munsi wa kabiri bavuze ko imiliyoni 29 z'abantu zikeneye imfashanyo mu karere ka Sahel ka Afrika. Ayo mashirahamwe avuga ko abo bantu bari mu bihugu bitandatu birangwamwo umutekano muke hamwe n'inzara muri ako karere ka Afrika. Ibihugu bidomako urutoki ni Burkina Faso, uburaruko bwa Cameroon, igihugu ca Chad, Mali, Niger, uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria nk'uko ayo mashirahamwe avuga. Hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarategetse abakozi bayo badakenewe cyane ko bava muri ambasade yabo iri i Kabul muri Afghanistan. Amerika ivuga ko ari kumvo z'umutekano mu gihe iri mu myiteguro yo kurangiza intambara imazemwo imyaka 20 muri ico gihugu. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko bwategetse abakozi ba ambasade imirimo yabo idashobora gukorerwa ahandi ko botahuka. Ross Wilson, ambasaderi w'imfatakibanza i Kabul, yavuze ko iyo ngingo yafashwe kubera ubwicanyi hamwe n'igabisha ryo kwicwa byiyongereye. Yavuze kandi ko abakozi bazokorwa ko niyo ngingo ari bake kandi ambasade izoguma ikora. Hano muri Amerika, ikigo ca Amerika kijejwe kugenzura ingwara CDC ejo kuwa kabiri carasohoye umurongo kugenderwako ku bijanye na COVID-19. Ico kigo kivuga ko abamaze guhabwa incanco zose zisabwa bashobora guhagarika kwambara udufukamunwa mu gihe baba bari hanze, kiretse bari mu kigwi c'abandi bantu benshi batazi. Ikigo CDC kivuga kandi ko abantu bataricandagisha bashobora kutambara nabo nyene udufukamunwa, ariko igihe bari hanze ukwabo nyene canke bari kumwe n'umuryango wabo bwite bashobora kubikora uko, kandi bari mu ikoraniro ryo hanze n'abantu bake bahawe incanco zose. Iri subirwamwo ry'uyu murongo ngenderwako ni kimwe mu biriko birakorwa na leta ya Perezida Joe Biden yifuza gusubiza igihugu mu buzima busanzwe. Ibihugu rutura ku isi byarasubiye mu biganiro ejo ku munsi wa kabiri i Vienne muri Autriche bigamije kunagura amasezerano ya nucleaire yo mu mwaka w'2015 abuza Irani porogaramu yayo ya nucleaire. Ibi biganiro kandi bigamije gusubiza leta z'umwe za Amerika muri uyo mugambi wahoze ari Perezida Donald Trump yavuyemwo mu 2018. Perezida wa Amerika w'iki gihe Joe Biden yifuza gusubiza igihugu muri ayo masezerano abuza Irani guhingura ibigwanisho vya nucleaire, ariko Irani bandanya ivuga ko ibikora ku mvo z'amahoro. Aloyse Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ingingo nkuru z'igice ca kabiri cano makuru agiye gushimikira ahanini ko yagezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Ishirahamwe gakondo rihurikiyemwo ubwoko bw'abanyamurenge hirya no hino kw'isi risaba ishamwe mpuzamakungu ONU kugira ico rikora bidatevye ku bwicanyi buriko bukorerwa abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza n'ubu ntaco baradusubiza, ahubwo ibintu vyakomeje kuba nabi kurushaho, birasa nkaho batumva ikibazo. Impamvu ntekereza no kubera yuko bumva ko ari intambara y'amoko, bakumva ko abanyamurenge nabo bagwana, ariko mu by'ukuri abanyamurenge ntabwo bagwana. None tugiye kugwana, wogwana ukagwana n'amoko ane, uwo bishobora? Ahubwo twebwe baratugambaniye, barabirebera, ntaco basubiza, ntago bumva ikibazo. Ni nayo mpamvu tugeze ahangaha, aho akarere kose gasenyuka, abantu bose bakaba impunzi. Uyu ni Adela Kibasumba hatwara umuryango w'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi zaraye zitahutse ziva mu gihugu c'u Rwanda turazigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahe mwaramutse ndanabikaze muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe. Turahera kuri iyo nkuru nayince ku masonga mu kanya y'impunzi z'abarundi baraye batahutse bava mu gihugu c'u Rwanda. Abatahutse baherekejwe n'ubutwara ishami rya ONU ryitaho impunzi kw'isi HCR ariwe Filippo Grandi abaherekeza yatangaje ko abikoze mu ntumbero yo kwerekana ko HCR ishigikiye igikorwa c'impunzi z'abarundi zitahuka. Ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura ivyo bihugu bibiri. Aho ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na bamwe mu barundi baraye bahungutse. Ndumva nezerewe cyane, ngiye mu gihugu canje, igihugu cawe n'umuvyeyi laba imbere abana bose nabaho nabanje. Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise sakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu vyiwe. Afise kandi n'igipapuro c'ishamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi barundi barenga 100 batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho. Igihugu cyawe n'umuvyeyi ugiye rero kura muvyeyi, urumva ko ufise umunezero kandi n'ivyishimo vyishuye gukurikiza akaranga k'umuvyeyi wawe. We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibaraje ishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo. Umutekano twizeye neza ko uhari, kuko ukurikije amadisikuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko anyotewe kuza amahoro mu gihugu cacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu. Ntashemeze neza kuko mbona abandi bariko barataha, oya n'ukuri nta mpungenge mfite, kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukwe uraryoherwa. Umutima wanje ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba abavyeyi nsubire mu rugo, nongere mfata isuka mpinge. Ndumva nishimye no muhira bambwa ati umutekano ni wose ahubwo hunguka kugira vuba ni mukayanza kubera nishimiye ngeze mu gihugu cy'amavukiro. Iki ni gice ca mbere catanguriye abandi barenga 1000 bitegekanijwe ko bazotahuka muri yindwi. Aba baherekejwe n'ubutwara ishamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ndwi iheze, akarwandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filippo Grandi ahamagarira Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa nuko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara. Avec le nouveau gouvernement, nous avons un dialogue constructif
ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha dufitanye imigenderanire n'ibiganiro vyiza niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano basubire mu buzi abana basubire kwiga baronke ico barya naho baba nayo ku kibazo c'imfungurwa zagabanutse nukurikira turaje ishinga kuko birababaje ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka turatinya ko hova haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda abarenga ibihumbi 23 baramaze gutahuka hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga ibihumbi 40 bahungutse ico bikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nk'uko vyemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntago tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyene b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca. Kwizera ga leta y'u Burundi ubuzima yanjye ekambeye kamoze turabakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu tubakiriye mu gihugu cyanyu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki turabakiriye nemuze muri isanze bene wanyu babakunda kandi biteze kubakira nuko bereka imigabo n'imigambi ya leta mbyeyi leta nkozi karibu. Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 72 ubu hasigaye abarenga gato ibihumbi 53 mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato ibihumbi 42. Pierre Claver niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru rakenuye amakuru yacu reka duce tuyabandaniriza ku kibazo c'abanyamurenge bari muri Republika Demokarasi ya Kongo batabarizwa n'ishirahamwe gakondo rihurikiye mu bwoko bwabo hirya no hino kw'isi. Iryo shirahamwe ryandikiye umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres rimusaba kugira ico akora vuba bwango kubwicanyi buriko bukoregwa abanyamurenge bari mu ntara ya Kivu iri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ako gace tuributsa ko kamaze iminsi kavugwamwo imvururo zimaze kuvana mu vyabo abanyamurenge barenga ibihumbi 4. Mu kiganiro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagiranye na Adela Kibasumba atwara umuryango w'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye amubaza uko ibintu vyifashe imurenge. Kuri ubu ngubu imihana imaze gusenyuka yose ni 35 irenga abantu bose bari batuye kariya karere ka teritware y'Uvira kuva igahororo igatobwe mu Rurambo hose nta munyamurenge n'umwe ukibazo muri ako karere bose babaye impunzi bari ahantu iremera iriya kubwegera tumaze kwakira hafi umubare w'abantu barenga ibihumbi 3 birimwe abagore n'abana bose bahunze bavuye muri kariya karere mbese kasigaye gutyo n'imihana yose yatwitswe inka zabo zose amatungo yabo yose bari bafite yose yahiye. Ibihumbi 3 by'impunzi n'abandi bakiza no kuvuga ngo ibyo bitero uvuze barabigaba bigamije kwirukana abanyamurenge hariya cyangwa ni imitwe irwana noneho abanyamurenge bakabifatirwamo hagati? Oya zatangiye kuva mu mwaka wa 2017. Iyi ntambara rero yose niyo ngo gukura abanyamurenge muri Kongo ngo babajane iwabo mu Rwanda. Mbese umuntu wese w'umunyamurenge w'umututsi utuye muri Kivu y'Amajepfo w'umututsi wese ngo ntabwo afite gutura hariya muri Kongo kubera yuko bumva ko tutarabaho ahubwo turi abanyarwanda turi abatutsi kandi Kongo itagira abatutsi itazana batunga. Si ubwa mbere mwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kuko umwaka ushize mwaramwandikiye byari kuri icyo kibazo mumwandikira icyo gihe yabasubije iki? Ku
kugeza n'ubu ntaco baradusubiza, ahubwo ibintu byakomeje kuba nabi kurushaho. Birasa nkaho batumva ikibazo. Impamvu ntekereza nuko bera yuko bumva ko ari intambara y'amoko, bakumva ko abanyamurenge nabo bagwana, ariko mu by'ukuri abanyamurenge ntabwo bagwana. None tugiye kugwana, wogwana ukagwana n'amoko ane, uwo bishobora? Ahubwo twebwe baratugambaniye, barabirebera, ntaco basubiza, ntago bumva ikibazo. Ni nayo mpamvu tugeze ahangaha, aho akarere kose gasenyuka, abantu bose bakaba impunzi. Aho bagwaniye hose nta musirikare, nta monike, nta MONUSCO ubona iza gutabara abantu cyangwa ngo irase n'isasu rimwe rishaka guproteja abaturage. Mu gusoza kandi mu magambo make, icyo mwanditse musaba umuryango w'abibumbye murashaka ko babamarira iki? Hariya hasenyutse, ariko dufite abantu benshi, izo bihumbi birenga 3 bigeze hariya, bari mu ikanisa barafungiranya ahantu, nta mazi, nta biryo, nta buvuzi, nta protection, ntabwo tuyizeye. Njewe ndi umucikacumu wa Gatumba, ndibuka neza igihe twahunze dusanga Monique Burundi yadushiriye amashitingi, ariko ibyabaye mwese mwarabibonye, habaye massacre, ni nka genocide. Hariya rero turimo kubona yuko abantu bashobora kwicwa umwanya uwo ari wo wese kubera yuko ta protection yaba iva ku gihugu, yaba iva kuri MONUSCO. Rero turimo kubabwira kandi kuko n'ubundi nta bandi twotakira, nibo dutakira. Naho biriya bihugu bindi mwahaye kopi abakuru b'ibihugu, hari icyo mubasaba cyangwa mubatezeho? Perezida w'igihugu cacu n'ubundi niwe muvyeyi wacu, tuzakomeza tumutakire nubwo ahari amaze igihe kino cyose atatwumva. Twakopinze abandi bayobozi mu Rwanda, muri Bugande, i Burundi, bariya bose ni abantu bari implike mu kibazo cy'iwacu, ni abantu bakizi bagisobanukiwe, bakagomba gufatikanya na ONU, bagafatikanya no perezida w'igihugu cacu kugira ngo badushakire amahoro. Mu Rwanda bazi ikintu cyo guhembera urwango bikurikiranye n'amoko y'umuntu, ibintu za genocide by'abatutsi bakagomba kubyumva. Ese never again ni mu Rwanda gusa? Ntabwo bari kubona ko birimo kubera muri Congo? Ibo ntibotabara, ibo ntaco buvuga, ntaco bobwira Gisegeti. Mu Bugande ho ibibazo ntizahabaye, mu Burundi ibibazo ntizahabaye. Bo never again ni wabo gusa, ntabwo barakomeza barebere iz'abanyamurenge twebwe dushire. Mu Burundi dufite Red Tabara ni irimo kutwica, irimo gufatikanya na Mai Mai, turaziriki n'abarundi. Rero niyo mpamvu turimo gutabariza ibihugu byose bifite ico zokora kugira ngo barenganure buno bwoko bw'abanyamurenge. Adele Kibasumba, umukuru w'umuryango w'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urakoze cyane kuvugana n'Ijwi rya Amerika kandi mukomere. Urakoze cyane kumuye mwanya Jeffrey. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyagihugu bamwe bo mu karere ka Burera mu majaruguru basanga kuba Burera Beach Resort Hotel, ihoteli y'ako karere, yaruzuye ariko itaratangura gukora ari igihombo kinini haba ku banyagihugu canke kuri leta. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika ryabagendeye basigura ko batumva ingene akarere gashira amafaranga ku gikorwa nk'iki kikamara imyaka 5 kitavyaza umusaruro, kandi hari ibindi bikorwa remezo babona bikenewe muri ako karere vyari gushirwamwo ayo mafaranga bikagirira akamaro impande zose. Jean Baptiste Ndabananiye atubwira ibindi kuri no nkuru. Jean de Dieu Mwiseneza na Divine Niyonsenga batuye mu murenge wa Kinyababa, bagaragaza ko abaturage batumva impamvu akarere kashuye amafaranga mu kubaka iyo hoteli itabyazwa umusaruro, kandi hari ibindi bikorwa bavuga ko ayo mafaranga yari gukoreshwamo. Nk'abantu b'abasaza n'abakecuru batakija mu mirimo ngo babe babasha gukora, bagakwiye kubifashisha abo bari muri ibyo byiciro rima badafashwa, cyangwa bakaba bakubaka amashuri y'incuke abana bacu bakiga. Abo twebwe tujya twibaza nk'abaturage, arana amafaranga y'akarere yakagombye gukora ibikorwa remezo rusange, akubaka amaposte de santé, akubaka amashuri. Nko muri aka kagari ka Kaganda nta shuri ry'abana ririmo b'incuke. Ubwo rero nk'ayo mafaranga muri rusange twagombye kuyagabagabanya wenda nk'utugari cyangwa se imirenge, amashuri y'incuke akaboneka, ariko ntayo. Ntabwo nguzi, ariko nta faranga menshi ngereranyije uko byagenda kose. Ari amafaranga yubatse hariya byibuze buri kagari kakagombye kubonamo ishuri ry'incuke mu karere ka Burera.
akarere ka Burera gafite utugari 69. Mwiseneza avuga ko abaturage batababajwe no kuba akarere ka Burera karubatse iyo hoteli. Avuga ko iyi hoteli ari umutungo ukomeye cyane ku baturage begeranye nayo nk'abo mu mirenge ya Kinyababa, Cyanika, Rugarama n'uw'Akagogo iyi hoteli yubatsemo. Mwiseneza avuga ko ahubwo ikibabaza abaturage ari ukuyubaka ikamara imyaka 5 yose idakora. Telesifore Kamana nawe atuye muri Kinyababa. Arasobanura ko kuba iyi hoteli itarafungura ari igihombo kuri leta no ku baturage. Iyi hoteli yakagombye kuba yinjiriza akarere, yakagombye kuba yinjiza n'imisoro. Ubundi hano dutuye ku kiyaga ca Burera, harimo amafi mato bita indagara. Bakagombye rero kuba iriya hoteli itugurira umusaruro ukomotse mu kiyaga. Dukora ubucuruzi bw'indagara, abarobyi bararoba tukarangura nabo, noneho tukajya gucuruza mu masoko. Umusaruro dusanzwe tugurisha ariko ahanini kunze kudindira, isoko rikaba rikeya, ariko iyo hoteli ikoze isoko rya kwiyongera birumvikana. Mwiseneza nawe arashimangira igihombo bafite nk'abaturage bitewe no kuba iyi hoteli itaratangira gukora. Inaha Kaganda duhinga ibishimbo, ibitoki, Rutovu naho bahinga ibirayi ndetse na Butaro. Buriya baramutse bafunguye twabona isoko, ikindi twahabona imirimo. Akazi nzakabona kuko akazi kameze nzabona yo nzagemura ibitoki, nzagemura ibishimbo. Nubwo itagura byose ariko yatugabanyiriza imibare y'ibyo duhunitse. Ngewe jenyine mpunitse imifuka itari munsi y'6 kandi niyejereje. Ubwo urumva kuba nyibitse ni igihombo. Ntegereje isoko ntawe naguhisha imyaka ikiri hasi. Kaganda na Rutovu Mwiseneza avuze ni utugari two mu murenge wa Kinyababa, mu gihe Butaro ari umwe mu mirenge igize akarere ka Burera. Asoje avuga ko ategereje isoko ry'ibishyimbo ahunitse. Iryo soko ni iyi hoteli ya Burera. Mwiseneza yongera ko ubuyobozi bw'akarere bubizeza ko iyi hoteli nifungura izababera isoko ry'imyaka yabo nubwo batazi igihe izafungurira. Ikiro cy'ibishyimbo kigurwa amafaranga akabakaba 400 nk'uko Mwiseneza abivuga. Yongeraho ko abahinzi bizeye ko iyi hoteli nitangira gukora izabagurira ibishyimbo ku mafaranga adaciye munsi ya 600. Yihereyeho niyo nsenga arasobanura ko kubura isoko ry'imyaka ari ikibazo gikaze cyane iwabo. Bigori mfite nk'ibiro nka 50. Wabihande ko buri wese aba afite ibyo ziga. Nzabirya njyewe ndayangeje yonyine ubwo yabirya ikabirangiza. Nta kana kamwe gusa. Ahubwo tuhura n'ikibazo cyo kugira ngo binundwe. Akabigiye bidupfiriye ubusa tukaba twanabimena. Hari byumena nundwe utumungu. Nk'ubu aho tubisaruriye inundwe yarangije kubifata byatangiye kubifu. None ubwo uzabimena? None wabimaze iki? Hari abamena nka toni kubera babuze iyo babishira. Barahari bangahuze nka 3. Niyo nsenga avuga ko ibyo biro 50 yabishoyeho amafaranga ari mu 20,020, ariko ko bijyanye ku isoko ataramuramo amafaranga arenze 3,000 amaze gukuramo ay'urugendo. Iyo hoteli yuzuye mu mwaka wa 2016. Byari gitezwe ko iyi hoteli yari gutwara amafaranga y'u Rwanda agera kuri $500,000. Kugeza ubu hari ibibazo bitarasubizwa. Bimwe muri byo ni iby'abaturage bibaza igihe nyacyo iyi hoteli izatangirira gukora, amafaranga yatwaye, ingano yayo n'umubare w'abantu izajya yakira kuva icyo gihe cyose yuzuriye, no kumenya niba akarere ka Burera karubatse iyi hoteli kabanje gukora inyigo ihamye. Bivuga ko uturere tutemerewe gukora ubucuruzi, bityo ko akarere ka Burera kazayegurira abikorera. Ijwi ry'Amerika ryagerageje ku munsi w'ejo guhamagara Madamu Marie Chantal Wanyirigira uyobora akarere ka Burera kugira ngo rimubaze ibyo bibazo, atubwira ko ahuze ko ahubwo twamuhamagara ku mugoroba. Ku mugoroba twaramuhamagaye ntiyitaba. Turakomeza kugerageza kumushaka, nituvugana tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika i Burera mu majyaruguru. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duce tubandaniza ku kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise na kubu. Ni kiganiro dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ejo bundi kuwa gatanu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azaba yujuje iminsi 100 ageze ku butegetsi. Iminsi 100 imaze igihe yarabaye icyitegererezo cyo kureba imikorere y'umukuru w'igihugu mushya. Joe Biden rero yayikozemo iki, nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana.
igihe yiyamamazaga nk'abakandida bose mu matora ya politiki, Joe Biden yabwiraga abaturage ibyo azabakorera amaze kugera ku butegetsi. Bimwe na bimwe koko yabigezeho, akenshi akoresheje amategeko teka. Kugera ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane, Perezida Joe Biden amaze gusinya 49. Mu gihe kimwe cy'amezi 3 ya mbere ararusha kure batatu yakurikiye ku butegetsi. Arusha 13 uwo yasimbuye Donald Trump, arusha 15 Barack Obama wabanjirije Trump, na 37 George Bush wabanjirije Obama. Ikibazo cya mbere Joe Biden yihutiye akigera ku butegetsi ni icyorezo cya virusi ya corona. Yategetse abakozi bose ba guverinoma y'igihugu kwambara udupfukamunwa n'amazuru igihe cyose bari aho bakorera. Mbere yaho ntibyaragahato. Yiyamamaza yavugaga ko mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe azakingiza abaturage b'igihugu cye 1,100,000. Yabigezeho, ahubwo abarenzaho inshuro 2. Gufungura amashuri nabyo yari yabyemeye yiyamamaza, ariko byo ntarabigeraho uko bikwiye. Amashuri menshi aracyafunze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera icyorezo cya virusi ya corona. Joe Biden yashubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima. President Trump yari yarayikuyemo mu mwaka ushize, avuga ko OMS yakingiye ikibaba Ubushinwa kuri virusi ya corona. Ikindi mu bikomeye Joe Biden yagezeho muri iyi minsi 100 ya mbere amaze ku butegetsi, nabwo akoresheje itegeko teka, ni ugusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris yo kurwanya imihindukire y'ibihe. Uretse ibyo, yashyizeho bwa mbere na mbere mu mateka intumwa yihariye kuri iki kibazo cy'imihindukire y'ibihe, kandi ahitamo umuntu w'igihangange, John Kerry, wabaye kandida w'ishyaka ry'abademokrata mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2004, nyuma za kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2013 kugera mu 2017 ku butegetsi bwa President Obama. Mu gihugu imbere naho Joe Biden yashyizeho amategeko teka atandukanye yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Nyuma yaho yakoresheje mu cyumweru gishize inama mpuzamahanga ku bibazo by'imihindukire y'ibihe. Yayitumiyemo abakuru b'ibihugu 40 barimo uw'Ubushinwa Xi Jinping n'uw'Ubufaransa Emmanuel Macron. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nibyo bihugu bya mbere bihungabanya cyane ikirere kurusha ibindi byose. Naho Ubufaransa niho amasezerano yasinyiwe mu 2015. Perezida Trump yari yarayakuyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2019. Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'abimukira. Joe Biden yakuyeho itegeko teka rya Trump ryo gukumira abantu bakomoka cyane cyane mu bihugu byiganjemo abayisilamu. Yahagaritse imirimo yo kubaka urukuta hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique rwo kubuza abantu bava muri Amerika y'Epfo kwinjira amagendu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuyeho kandi icyemezo cya Perezida Trump cyagabanyaga umubare w'impunzi n'abimukira bakirwa buri mwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe yiyamamazaga, Joe Biden yavugaga kandi ko azasubiza igihugu cye mu masezerano y'i Vienna ku kibazo cya gahunda ya nucleaire ya Iran. Trump yari yaragikuyemo mu 2018. Muri iki gihe imishyikirano yo kureba uko Amerika yasubira muri ayo masezerano yaratangiye. Irimo irabera mu murwa mukuru wa Autrichia, Vienne rero. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika nahagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
radiyo y'ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi akanino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe yakoze Edi Rwema yaraduhagarikiye hamwe na Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu kwizina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo vyose naho utaha turaza kongera mu biganiro bindi bitandukanye vy'ijwi ry'Amerika mu masaha ari imbere.